icyo gihe akora i Bubanza, akora i Bubanza uko yarajanye n'icyo gisubira akora i Bubanza umunsi umwe mu gatondo ari ukuntu abana bakora muri microfinance iga i Bubanza nta agence bari bafise siège i Bujumbura, bafise siège i Bujumbura niho hagiye yarafise amagroupe aja gutanga amahera amakredi amadekuveri gutyo munsi baca baramuha uwo bajana ku moto nyamunsi aragenda mu gatondo nk'isaha zibiri kuvuga witero kw'imata niho ageze mw'ibarabara rija i Bubanza sinzi ahantu yaraja mu cyanya ariko ararenga umurongo niho hacaca imodoka yo mu bwoko bwa Tia kiramuseka inyuma niba ariko aragenda imoto imusetse inyuma ntiyagwa aca ku magenda ikiragaruka n'inkubu nyinshi acagwa muri moto acita muri kanini gutyo niho hacasoka abantu bafise inkoho bamufatira ku inkoho yamahera barayatwara ibyo birahera mugabo aca ayarahara heza ukwezi atarangira ukwezi kurenga ataragabuye muri gatatu turamenya kuyabisigaye abana niho yagiye kubivuga ati ayo mahera ku kazi barayamurihisha umudara bazumudeja befufu barayamurihisha amahera mugavuga ati no twehera turiha baja mu rubanza bagiye mu rubanza hakimana ikiza umuntu kwinshi umuavoka umwe yabwiye urubanza acaramubwira ati none tuzi nakufashe muri urwo rubanza ateka agenda afise umuavoka n'abandi bamuka ati indi ati ndafise Yesu acagenda mu rubanza atamuavoka atwara yaburana iryo rimwe urubanza rwacirumira acaratsinda iryo nishimwe ikindi ko yarakoze agisida atapfuye aho ndiko ndababwira baciye bamuha mutation aja gukorera mu Kirundo bamuhaye mutation aja gukorera mu Kirundo hari kure cyane uwo bari kumwe acara kuja gukorera mu Kirundo mugabo papa ntabwo aja gukorera mu Kirundo uwo bari kumwe yanse baraburana mugana n'ukavuye mu kazi yakahende yiyo yaboneka nicyo ndiko ndababwira yimukira iyo muri koperative y'ubudozi hanga amazi papa ataraja mu Kirundo agiye mu Kirundo acahura n'amakuba ahura n'amanga atari bwigera mu Kirundo ari kuri moto igihe kimwe ntiyanabivuga mu Burundi yabihorera niho twaza tubona umuntu umwe bikorana yandikiye mama ati gaterega umugabo wawe ati inzuki ryamuri yari kuri moto umubaza namutelefone acarambwira ati nari kuri moto ariko aragenda moto akoresha amamoto ku kazi wabo ari kuri moto yambara amarori asa kubifitiye ibyo nk'iwanje yambaye na kasike no kuvuga ni ku moto yaje inzuki zibiri cyangwa zitatu haje uruyuki rumwe rurinjira muri kasike rurinjira muri moto mpaka rumwe ku jisho uruyuki rwari rusanzwe ibyo ntibyabaye ntibyaba kabiri byabaye gatatu uhaza rumwe ariko kugira indani baza amarori rukinjira muri kasike rukinjira mu
urutsinga ariko aragenda urumva aharuka icara ari icyo nyene kumubaza ibyo mu mbavu canke kwino ikatabyabona aravye kararaba niho urwo rutsinga rwaca rumufata nyarutsinga ruca rumufata mw'izosi ntiyibuka gufata frene aca kumwagiserera moto urutsinga ruri mw'izosi w'amatara zimwe zirabura nk'ibyo zica aho hejuru ugapfana zimwe zirabura rujya rutsinga rumufashe mw'izosi ni ukuvuga ko ariko korotse hari ibiti kirya biti bafatisha bari ntiyaga mu kirundo ngira fisi kugira n'akindi biri bagira baraciga kujana kwicana wa rutsinga rumufashe mw'izosi aca ku magere ngo kwiyumvira izosi ry'umuntu ricurutse urutsinga rugacika wafashe ahantu izosi urutsinga rugacika niyo n'Imana yabikoze kubera ko kwiyumvira ukuntu Imana yibutse guca amatara akavamo ngo rutsinga igaciyongera ikarukuramo atamura rukuyemo kubera izosi urwo rutsinga rugacika iyo si Imana mbega aha ni bande boshira bohura n'urutsinga bakaruguru izosi bigaca urutsinga akarurya rw'amatara atari Imana yabigize uwo muntu yobaye yoca yandika mu bitabo ibyo byose ndabishimira Imana kuba papa ibyo byose yarabibaye ibyo biraba arakora ikirundo arakora ikibanza arakora ubu yarashoboye ku mbyino arengera twebwe umuryango wiwe kandi bari hafi muri Imana ishimwe ikindi nshimira Imana twebwe tuvukana turi abana batandatu jewe ndi imfura mfise imyaka 15 ndi imfura murikirwa n'abantu batanu kuva kuri jewe gushika ku muhererezi agira gatanu mama yagira umusizaniye mbega n'abantu bangahe bishobora ibyo ndabishimira Imana icyo gihe cyose yatutwara kuva kuri jewe kuwa kabiri kuwa gatatu ntiyigeze yiyegura urumva ngo reka mbona niko sezaniye ngo nohava nk'abarikuba ntiyahanze amazi ntiyigeze avuga ngo bihava byapa kweri yahanze amazi ijuru umunsi rero ngomba kuvuga ko cyane wanteye uruhagarara na nyamunsi nari muri interineti kuryama sinari no mu ishuri ibuka narabaye ku ishuri ngana yo kuri interogasiyo nyamunsi ni umenga ni umuntu asa n'utameze neza n'umunsi akiri rwose ndarebe umwana wa gatandatu icyanteye uruhagarara bigatuma hajya bigatuma no gusenga azaza ho gukama habura ijambo benshi bijyana kubera iki naratelefona mwumva bose nta n'umwe anyitaba zirasona zikihetse naho nagira uruhagarara bane umwana bafite bari yari yataye kera ndatora WhatsApp ndaraba ko hari stati yoba yashize ko aza cyangwa se pati uri baruka nta n'umwe nawe nyamwa ntibari bwamwe mugahita mama yawe bazaba mubona muri bro icyo cyarangiye uruhagarara nawe urumva ko iteye ubwoba mugabo ndashimira Imana ko tuvukana turi batatu mbere ubu après izo césarienne zitandatu
ugwaruka nogira igituma rero ugwaruka teramuja sitwa abakobwa none rero gira ndababwire no mu bindi byose muzokora ibintu byose muzoca ibintu byose muze muhanga amaso ntimuze mwihebura ni ukuvuga ingaruka zo kwihebura ukwihebura gutuma umuntu areka kubigira Imana siko Yeremiya yarabyanditse Yeremiya 2:3 Yeremiya igice cya kabiri umurongo wa 13 umurongo wa 13 aravuga kuko abantu banje bakoze ibibi bibiri bataye jewe isoko y'amazi y'ubugingo bakiyimbira ibyobo byo kubika amazi ibyo byatobotse n'imishwero idashobora kugumamo amazi ni ukuvuga abantu b'Imana bakoze ibibi bibiri bata Imana isoko y'amazi y'ubugingo biyimbira iwawe kubera bariyahuye n'iby'iwabo bakakurimbira Imana ni ukuvuga ngo iyo umuntu yarebye Imana acaca kwishingira ubuzima bwiwe uko ashaka mwene agasanga ageze nk'inzira mbi kujya ku bapfumu n'ahandi ukandibaza ikiremba naho baba barimo baja ku bapfumu n'abandi baragowe bapfa abantu bakija abantu bajya ku bapfumu barazingora baragowe mbega mu bashikana haranga kuja ku bapfumu hariho utuntu wagira ngo ntabwo kwigingiriza baragowe icya kabiri ni ingaruka zitatu zo kwihebura ukwihebura gutuma abantu bakora ibyaha kubera akabonge akarorero ngaha ni Eliya Imana yabwiye Ahabu Eliya aragenda arabwira Ahabu igihe yarishe Naboti akoye umurima w'uruzabibu Eliya amaze kuja kuri Ahabu na Yezebeli akababwira Yezebeli yaciye inama yo kumugombera Eliya aratinya arahunga arihebura arahunga ashitse mu nzira acaryama munsi y'igiti yisabira gupfa urumva kubera akabonge yiheburiye agize akabonge yisabiye gupfa mugana akunda Imana ntiyamutaye yaciye urumurikira umumarayika amuzanira ibyarya ubwa gatatu ukwihebura gutuma abantu bata imbabazi z'Imana jemura niyumvira ko hajya Yuda Iskariyoti Yuda yaratanze Yesu aragura Yesu aramugurisha mugabo Yuda iyo ni ukuvuga yaramaze kubona ko
na mugambi Imana yari yavuze ko yari yawejeje mugabo imbere harakiri imbabazi. Mugabo rero mugende murabe muntu utihana uragowe. Imana nishima abantu bata imbabazi zayo. Kubera umwana w'Imana yarababaye, umwana w'Imana yarababaye, yarababaye kugira turonke kuno mbabazi z'umuntu. Yarababaye Yesu rwose. Nuko n'umwanya none umwanya w'abantu, umwanya ni muto. Yesu yarababaye mugabo. Nukuvuga Imana ikintu dushakako idushaka amahoro. Sindahaso muzosoma murahandika ni muri Yeremiya 29:11 no mu Bakorinto igice cya 14 ku murongo wa 3. Imana idushaka amahoro. Imana nisakajaga, Imana idushaka akajaga, idushaka amahoro. Aho muzoja hose, ibyo muzokora byose muze